Ibihe vyiza cyane kuri we mukunzi wa Utamu Podcast ndetse na Yugo Media, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose, yaba bari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu, abari mu Bufaransa, bari muri Europe muri rusange, Amerika ndetse na za Australia. Turabashimira cyane kwa mudukurikirana ku biganiro bitandukanye ducisha kuri zino mbuga. Tubashimire cyane rero. Uyu munsi ni emission speciale, tunezerejwe no kwakira umutumira adasanzwe. Numuvuga butumwa, numusenzi, numwana w'Imana. N'umuntu uvuga ngo porteur de lumière, n'umuntu uvuga ko mu byerekeranye n'igikorwa c'Imana yagiyemwo wese ntabwo yisigaje. N'umuririmbyi afise byinshi twamuvuga ko na cyane cyane mu gukorera Imana. Ni Fortran Bigirimana, aba mu gihugu cy'Ubufaransa mugabo no mu Burundi. Tunezereje no kubakira muri Utamu Podcast ndetse na Yugo Media. Murakoze cyane, mwakoze kunyumvira mukanumvira. Nukuri numva ndabinezererewe cyane. Nuko rero tugiye kuyagana uno munsi, ariko reka ntangure mvuga ati uragahururaza mu Burundi benshi bari bagukumbuye ko nabonye ku kibuga c'indege abantu bari banezerejwe no kukwakira. Nanje nari ndabakumbuye cyane. Urumva ndabaramutsa bose, ndabifuriza amahoro y'Imana vraiment. Reka dutangurire ngaha nyene. Ese abarundi ni beshi kandi generation zigenda ziba nyinshi, harabari ugwaruka ruko rwarukubura utazi wo bita Fortran Bigirimana. Muri kano kanya umuntu avuze ati Fortran Bigirimana n'uyu, twovuga karinde kumbure yivuze wenyene. Bisanzwe ntibyoroshe kwivuga ariko reka ngerageze. Uzi ko abajournaliste mugira ibibazo rimwe na rimwe bitaba byoroshe. Fortran Bigirimana umwana w'Imana, n'umwana w'Imana yakijijwe, yahaye ubuzima bwiwe Kristo, akaba n'umurundi, akaba yubatse, afise umugore umwe yitwa Sophie Bigirimana, akaba afise abana batatu. Umwe yitwa Nathanael Bigirimana afise imyaka 10, uwundi yitwa Teira Bigirimana n'umukobwa afise imyaka 8, uwa gatatu witwa Eden n'umuhungu afise imyaka 6. Hama akaba yavukiye i Burundi, Bujumbura, mu Kinindo, muri quartier Zeimet kubayizi, grande ya École Internationale. Hama akurira no gushika agiye kuba mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'2014. Rero Fortran uwo akaba ari umuntu afise formation mu buryo professionnel ya marketing communication. Hama akaba ari umuntu akorera Imana. Kuva mu buto bwiwe yahisemo gukorera Imana. Nuwe muramwumvise agerageje kuvuga mu icamake uko ibyiwe ni byinshi, ndazi yavuga ngo abi detail byari kuba byinshi cyane, mwari kubitahura, mwari gusigwa kuko mwari ntwari kudukundira. Ariko reka ngere ngaha n'umuririmbyi Fortran Bigirimana, bose baramuzi, benshi baramuzi. Ni giki cyatumye ufata ingingo yo kuririmba indirimbo za gospel? Kamfatire aho nyene abariho mpera, kuko nizo ndirimbo abantu bakuzimo cyane kandi akarere barashima indirimbo zabo. Icatumye mpitamwo kuririmba indirimbo z'Imana, en fait sinaje nahisemo, ni Imana yamisemo. Kuko Imana yankunze mbere yuko ndayikunda. Ntabwo jewe j'ai découvert, namenye urwo rukundo rw'Imana, hama ruranyura kuko narumenye mu bihe byari bitoroshe, kuko ndi umuntu yabuze ababyeyi nkiri muto. Nabuze mama afite imyaka 7, mbura papa afite imyaka 10. Hama muri ibyo bihe nyene aho nari ndi mu kuzazanirwa, ndi kwibaza ibibazo byinshi, niho namenye urukundo rw'Imana. Rero urwo rukundo ruranyura kugera mvuze nti ico gihe urwo rukundo Imana yarambwiye clairement, nzokubera papa, ndakubere mama, nzokubera byose. Hama mbona Imana irabishikije. Urwo rukundo rumaze kunyura, ndavuga ni ubuzima bwanje bwose ndagukoreye isezerano, nzoruvuga kugeza kuri souffle yanje yanyu. Yego. Rero sije nahisemo, Yesu yarankunze arampitamo mbere, hama nanje ndadekuvura
uko kumitamwo n'urwo rukundo abamitamwo mbere y'urwo rukundo uzi inkundo z'abana b'abantu ziratandukana umuntu arashobora kugukunda kubera yabonye ikintu yo gukura ikintu ciza ariko ejo watangura kuba utari interesting atacabona yo gukurako ukabona birahindutse ariko Imana sikikora uwo Yesu igihe menye urwo rukundo rwiwe numvise runyuranye n'izindi nkundo namenye mpitamo rero kumukunda no kumukorera. Arakoze cyane ariko hari abantu baca bibaza ati ese uyu munsi umukozi w'Imana yo bari muri hedini cyane cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko amadini ari menshi madini je kwanza amadini sinjese n'umunyedini jewe simvuga n'ubwo butumwa mvuga sinigera mvuga idini mvuga Yesu nigeze azatwigisha idini yaje atubwira iby'ubwami bw'Imana yaje atubwira ibya relation imigenderanire rero mvuga imigenderanire ariko birabereye ko umuntu agira habarizwa ibyo nabyo ivyo kabisa ni ikintu gikomeye cyane rero simba hano mba mu gihugu c'Ubufaransa ariko aho mba mu gihugu c'Ubufaransa ndafise ishengero bien évidemment mbarizwamwo nkoreramwo biba bikenewe nyine kuba muri famille spirituelle naryo nirihe ni une église enfin sinzi ko muzi église Assemblée de Dieu y'ahantu mba hitwa le péage de Roussillon niho mba naho nkorera ariko ndiko ndimuka vuba nzoba ndi mu gihugu mu gisagara ca Paris mbere na Lyon nimukiye ahitwa Péage de Roussillon mu France ariko guhera mu kwezi k'umunani nzoba ndi mu gisagara ca Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa ni nk'umugwa mukuru wa Burundi nk'uko turi muri Bujumbura ni byiza cyane ni Fortran Bigirimana umuvuga butumwa cyangwa se umukozi w'Imana na cyane cyane abishishije mu ndirimbo ahagenda atanga ubutumwa butandukanye reka nibarize ese umaze kugira ku mugani wa Buraya ndavuga nko mu gihugu cy'Ubufaransa byarakoroheye gutangura kuririmba nigi kubona byakufashije nk'umuririmbyi wabishoboye kuyadabuta gute mw'icyo gihugu cy'Ubufaransa kugira ngo n'impano yawe cyangwa se n'ibikorwa byawe bibandanye bigenda neza kuvuga bwa butumucije mu ndirimbo byaranyoroheye ko fait nkuko nabivuze fait Imana iratanga vision igatanga na provision iratanga yerekwa igatanga n'ibikenewe kugira iryo yerekwa rishike kandi umugambi w'Imana ntushoka ubumenyi nyene uko ugenda uratera imbere imyaka ibisindi niho ugenda utahura ico Imana yari kirakora je rero nakuriye aho nababwiye muri quartier des Mettes mu Kinindo na amashuri mato ndayiga kuri École Internationale rumva byaramfashije ururimi rw'igifaransa n'ururimi nakoresha cyane kandi mu nyuma nza no kwevoluwa muri eglise akoresha cyane ururimi rw'igifaransa hama rero maze kuja mu Faransa mbese byabaye nka suite logique byaranyoroheye rero maze kugerayo ingabire ijambo ry'Imana rivuga ngo ingabire iragucira inzira ingabire yaranciriye inzira Yesu yaranciriye inzira abicishije mu ngabire mura n'abantu benshi beza ntari ndanibaza yuko n'umunsi umwe nababonye nka ndibuka narigeze no kuzana hano abitwa ba Exo baririmbye si tu veux le message yego n'abitwa ba Olivier Choa Imana yatanguye kunyugurura imiryango kubera ko nari niteguye mu buryo bw'ururimi hama n'ingabire nayo yari yiteguye nsanga nyene birahura neza ko wezi yo yarakunze byagenze neza urumva mu Faransa nibaza ko ndi mu bantu nibaza ko nshimira Imana kuko byaranyoroheye quand même kwiintegra yaba mu gikorwa c'Imana yaba no mu buzima busanzwe. uri umuririmbyi amaze kugera ku rwego rushimishije haba mu Burundi ndetse no ku isi yose muri rusangi ariko hari ikintu mashobora guca yibaza Imana iba yarabibayemo ikibanza nyabaki uhimana wewe muri wewe nikihe kibanza uhimana
kuko urumva ntabwo ari bose bagize ayo mahirwe yo kuronka iyo ngabire ni Imana iba yarabihabaye wewe ubwawe ikibanza Imana nikihe ahubwo nani kibanza Imana ufite ngerageza buri munsi simvuze ngo narabishitseko ariko ngerageza buri munsi gupfa kuri jewe kugira ngo ndeke Kristo abe muri jewe abe muri wewe oya vraiment nta kibanza ahubwo ngerageza kwiyefasa kwifuta kugira Yesu abe yaboneka we ntuboneke ni vyoroshe ariko n'umutima wanje ibi nyene ndiko ndabivuga urabishingira nawe niyo challenge niyo target mfise mu buzima kugeraho nyika Yesu akaboneka ni ibintu bidashobokera bose kugira aho umuntu avuga ati jewe numva ko sinoboneka ahubwo hakwiye kuboneka Yesu canke haboneka Imana mu bintu byanje ese nk'abajene bafise impano bifuza no gukorera Imana ni nk'iye mpanuro wobaha nyine ufatiye kuko umwe ni wowe ubaho na cyane cyane muri ibyo bikorwa byo gukorera Imana umva ko usa no wavuze ati jewe ndabona simpari ahubwo habeho Imana muri jewe cyangwa se haboneka Imana gusumba kumboneka ni nk'iye mpanuro wobaha wewe kugira ngo nabo bashobore kwexplosa nizo mpano zabo zishobore gufasha beshi ega kubaho yego ni Kristo umva nakubwira upfa upfuye wemeye ugapfa kuri wewe no kuri kawe no kubyifuzo byawe ukareka Kristo akabaho nta mahitamo meza ushobora gukora renzayo kuko we harigihe wibaza ngo urazi ibyiza ibikubereye yego ariko harigihe twihenda bijya bibaza ko ari byiza hari benshi bakora ibintu bakibaza ngo biraza kubabera byiza bigarangira bibabereye bibi cyane Imana nico kimwe no kubaza umuduga ngo wowe waremewe iki yego ushaka kumenya icatumye uwo muduga uwubona uyu munsi genda ubaze constructeur ubaze ujya wayikoze ati wowe no nibyo ugikora washaka kwimarika rero iyo uhisemo kuvuga ati Imana jewe niwe wandemye ushaka kunshika kuki yego iyo wemeye gupfa kuvyo wowe wari wibaza ko ari byo byiza niho ugira ubuzima buri meaningful bufise icyo bumaze hama muri ubwo buzima bufise isiguro ubaho uryohewe ubaho wumva hari icuma ari abandi yego uzijambo nyine bavuga ngo utanga biruta kwakira sivyo wewe iyo haye ikintu nora wumva unezerewe uranezerwa rwose mbere uko hari naho usumbya n'uwacakira ufite niho hari ibanga iyo ubereyeho abandi nk'ubuje ibinezera ubwira nuko Fortran agiye ngo yaronse iki canke yakoze ariko urazi guhura n'umuntu ukabona aratwenze arabuze yo ati nanje ndafise impamvu no service utanga ku bandi niyo kunezera cyane canke arakubwiye ati ibisa nibikomeye navyo bigira amatwi kandi birayumva ariko urumva uva ngaho wumva uryohewe ukumva ubuzima bwawe urafise ico bumaze donc maja mu make ikintu no gira inama umuntu ariko yego gupfa kwawe niho uri kuri inyungu y'ibyo wifuza byose ariko iyo faze yo gupfa iragoye kandi benshi ntibayifranchisa biragoye ko bayishikako ngira ngo ubwo ariko rurakumva ushaka gutera intambwe agira hageze no kugira ngo akore ibikorwa by'Imana mu buryo bwiyaguye ngira ngo arakwiye kugira amakanda mu yawe byo bari byiza cyane kara gace ka mbere rero k'ikiyago na Fortran Bigirimana agace ka kabiri kagaruke kumbure uyu munsi Fortran Bigirimana yagarutse mu Burundi ni album twiteze ni bikorwa ujemwo Fortran Bigirimana agarutse mu Burundi neza na neza ko kiye gikorwa mu buryo bwiyaguye cyane nimba bikunda tuvungurire urumva Fortran Bigirimana agarutse kwanza kubera akunda kandi akumbuye abarundi yego jewe by'ukuri novuga ko Imana c'est le maître des temps et des circonstances niwe Imana igena ibihe niyo imenya nyine uko ikora ibintu byahuriranye hari umugenzi yari afise ubukwe ubugeni i Kigali mu Rwanda n'umwana wa Pastori Edmond biraza ko muzi arantumira na madamu
hama twigira inama ko tuzomugira surprise nkaja mu bukwe bwiwe yego hama uvuye muri France mvuye mu Faransa ntibisanzwe hama maze kubibwira timu y'abantu batandukanye dukorana niko bariyumvira baca barategura n'igikorwa ca live recording ari nyene mu Rwanda ariko jeje ndibwira ati kame muko nari nkumbuye cane hose ni Burundi n'abarundi tuvuganye na pasteur Marc nawe yase gahunda barimo y'amasengesho acavuga ati bikunze kaburi dans les parages byo baziza tuciye tunakora ikintu beto tumunakaramutsa abantu nanje numva ndabinezererewe rero niko no gucancanga urumva Imana yabibyajije umusaruro kuko mvuye i Kigali nkoze urundi rukurikirane rushasha nakoze iyo surprise nayikorera uwo mugenzi none ngoma mbone n'abarundi turamukanye ariko nkuko ngoma ndabivuga igikorwa nyezina mfise concert mu mwakuza hari umuntu aca yibaza uyu muntu ashobora no gufata ingingo yo kuva mu Bufaransa aje mu bugeni hari n'ahazofata n'ingingo yo kugaruka mu Burundi nko kuhaba canke se kugira icyo afashije reka nibarize hari igihe wiyumvira ko uzovuga nko kuforoma abandi bajene kwigisha nk'abajene kugira ngo bashobore kwiteza imbere ariko no gukorera Imana bayishije mu kuririmba nko muri kazoza ivyo umuntu niyoreka kuba abifise ku mutima kuko mu Gifaransa bavuga ngo il n'y a pas de succès sans successeur nta niwovuga ko hari ikintu wageze kuciza igihe udafise abantu wateguye yego kugira ngo baze bagusubirire babandanye umvira uwo n'umutware dufise cane ryari ivyo nivyo ntaramenya ariko mu Bufaransa burya ndafise une maison yitwa FB Production niho nashaka kugera ko burya ndi n'umuhinyanyuzi w'amajwi n'amavideo nkuko nanabivuze kare ndi no muri communication marketing mfise nafasha akanya ko gukora formation master hariya muri ivyo ishuri ryitwa ESUPCOM grande école de communication hariya rero icifuzo nuko iyo FB Production umunsi umwe Imana ikunda nkaza no hano nkayishira nkayitanguza hama abajene bafise ibibazo kuko hari ibibazo byamyeho n'ubu bikiriho malheureusement ariko nizera ko bitazokwamaho bizotorerwa inyishu kubera inguvu zabo n'iz'abandi ingorane z'amastudio ingorane zo kuba abanyengabire abantu bafise amavuta n'umuhamagaro umuntu azibize bikunde abaherekeze rero mudusengere Imana dushoboze ariko turabifise ku mutima murafise ku mutima muri Bibiliya baravuga ngo ni jewe nzira no kuri n'ubugingo nta uja kwa data ntamujanye nibaza nimba ntihenze aho bari muri Yohani ariko baravuga kandi ati ayo majambo yo tuyafatiye ko jambo yamyeho kandi uwo jambo ninde ni Yesu ibyo byose bikorwa na Yesu ese uyu munsi abajene bariko bararuka mu kino gihugu cy'u Burundi ingufu zabona bakwiye kuzishira hehe bazishire muri zino ngubu birirwa mu manzoga muki reka simvu batabaririmbye ni zihe mpanuro ku bajene muri rusange bagire muri ya nzira y'ukuri n'ubugingo abariho baca nkaho waciye wewe canka uri kuraca mu kino gihe niyo hambere bana kenshi hari n'indi motora turirimba ariko ntidutahura uburemere bw'ibyo tuvuga yego ngo uri vyose muri byose Yesu ni byose muri byose burya iyo uri umusomyi wa Bibiliya yego ukayirimbura neza kuva muri Genèse itangurira kuri Apocalypse byahishuriye byose bivuga Yesu Yesu inama ya mbere nziza wubwira umuntu kuba muri Yesu kuko ibyo ukora byose ibyo urondera byose ubwenge urondera bwose kuko Yesu ni jambo nawe yariho nivyo ariko uravuga rijya jambo ufasha ukarimira
harimo imigani harimo impanuro ufite harimo ubutunzi bwose ukeneye kandi iryo jambo ni Yesu ufite uko usoma ijambo niko utahura Yesu iyo umumize rero ukanamuha n'akanya mu ijambo ukitaho kumumenya nta kintu na kimwe muri secteur yose urimo tube mu by'abaririmbyi muri business muri mode muri secteur yose urimo ubuzima bwose tubamo kuko uratahura ko Imana ivuga ko igufitiye imigambi myiza y'amahoro yo kukugirira neza bigomba kuba umutwe kuko ufise mwemu yera nawe akaba ari mwemu w'ubwenge ufite mwemu arakuyobora arakurongora akamutwara akaguha ivyiyumviro n'umuntu wari we wese atubwiza ufite muri rijya jambo muri Yesu harimo byose rero nayindi nama nagira nayindi umukozi w'Imana atubwira byinshi ariko shiye nibuka n'umurongo muri Bibiliya n'ubundi uvuga ngo ni jewe umuzabibu w'ukuri ndogenda umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewe no kuvuga y'ukurikiye Yesu umwe ukamwemera uba ubaye umwana yemera Imana mwico gihe kandi Imana igushoboza muri byose nibaza ko ariko baradukurikira ku butumwa atanze bushobora kugira akamaro kuri bumuge bashize mu ngiro ibi ababwiye cyuko turagira ku musozo rero kamwe n'ubuhe butumwa guha abarundi muri rusange mu buryo bwiyaguye cyane ndavuga ya makategori y'abarundi bose abakuze abamama abana bose muri rusange ubu butumwa notanga ni bumwe Yesu agira neza yego Yesu ni mwiza yego uko ibihe bibisi ibindi Yesu ahora ari mwiza kamere muntu ni nayo ndirimbo mperutse gusohora niyo yanyuma yitwa uri mwiza kamere muntu yora buri gihe yiyumvira ico yoronka nk'inyungu ariko Yesu niyo wenyene yemera agafata ubupfura bwiwe agaheba intama 99 akurikiye imwe gusa akayiruka inyuma kubw'urukundo rero uwo Yesu ubwiza bwiwe nta kintu na kimwe ushobora kuza urondera udashobora kuronka hari ijwi byose byumvira nta musozi uba munini imbere y'iyo Mana n'umuvuga butumwa muririmbyi Fortran Bigirimana turiko tuganira tugera ku musozo ariko kubera umwanya kuko ndazi duba dufise byinshi byo kuyaga nawe ariko sozere ndababaza hari umurundi no munsi abonye Fortran Bigirimana kumbura kabasanzwe namubuze muga bataza hashobora gusanga ibikorwa byiwe nk'indirimbo ze kuko ubutumwa bwanyu bw'indirimbo haraho ushobora kutanga no munsi umuntu akabwumva live ariko hari ushobora kubwumva no mu myaka iri imbere nihe bashobora gusanga ibikorwa byanyu mwaka no kanya ndavuga platform inzira umuntu ashobora gusanga kuko ibikorwa byanyu byo bari byiza cyane mu bwiye abarundi ndetse n'amakungu ariko aradukurikira muri kano kanya yego mushobora gusanga ibikorwa byacu kuri YouTube Fortran Bigirimana hama no kumbuga ngurukana bumenyi kuri za Spotify n'ahandi ariko cyane kuri YouTube muzobisangaho byose hari n'ibindi bishasha nko nababwiye Imana yamfashije narangije urundi rukurikirane uzoza rukurikira ndafise impamvu imerutse gukora yarimo yiriko ndafise impamvu irakumvira zonyambika nyinshi ubu rero haje n'izindi kandi zose ziri kuri narahezagiwe muri iyo live recording narahezagiwe jeje nyene ubwanje ndiko ndaba muri ivyo bihe twabonye Imana rero abariko barabimbiriza bitege vraiment nabo ndavyizera weshwe umugisha nico gikorwa kene naco kishe minteye gutoboza gatugwara uru rukurikirana raza kuba gwitwa ngo iki navyo ndamenye ariko bifise indirimbo 9 umunani ndashobora no kuba amatitre hariho iyitwa zishonje zidahagi zishonje zishonje zidahishije zishonje zidahishije ni wowe kuri wowe baza ko ari nibaza ko bandiko ndavuga intambwe igihe nayenze ngiye kwemera intama nanje intambwe igihe Shadrake Meshake na Abednego bari mu itanure ry'umuriro
ingwe intambwe zarabaraba ariko zigasonza ariko zidahishije iyo ndirimbo zizi ngo zigomba uzayikunda cane zishonje zidahishije iyo ni hariho yitwa Ebeneza hariho yitwa ari yitwa Bigirimana izina ryawe ariko washize muri album uko muyumva muzokumva ibiri moto ariko ntuce bibaza ngo nibigira Imana siniririmbye ayo mvuga ko ari Imana cyose bikorwa n'Imana hari yitwa birakubereye hari yitwa Mpemu Yera hari antwi conzi nukuri hari yitwa Iratabara hari yitwa ashamuzo nukuri muzo nje ndazi nukuri n'abantu bari muri live recording bavuyeho bambwira ati vama twabonye Imana rero nanje nditeze birako kibazo nuko nahejeje ikiganiro nari kubaza ati ni mu ndwi zingahe canke ni mu minsi ngahe oya vuba amashusho nayitwariye jeje nzovyikorera n'umuhinga reka dusabe abantu baje kuri YouTube Fortran Bigirimana bazirindirireho bareste anatante nibaza ko bizogenda neza. Reka ndabashimire cyane muririmbyi mukozi w'Imana wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu ntabwo ari amahirwe tuba bose agirwa na bose ako twe twayagize kukurongo no munsi namwe ari gifise umwanya mutoya nije nagiriwe ibakwe ubuntu bwo kwicarana n'umukozi w'Imana yambaye ikoti nziza cyane ariko nanje wambeshe iyo mbwira nanje nayo kwitegura nanje nkagashira ko izi ni nyambaro z'abanyafrika batwebwe nawe bamaze kuba umunyaburayi iyo mbwira hajya nanje wari gusana ariko ntaco no bimeze neza kandi ego bimeze neza ni nyambaro y'umuntu ubona ko afise vision kandi Imana yagiriye neza murakoze cyane kandi abashimire muri rusangi shimire mwege mwese abakunzi ba Utamu Podcast shimire mwege mwese mukurikirana ibikorwa byacu ariko ndanabisabire ubu butumwa tuba duhawe nawe abakozi b'Imana n'abatuganiriza biba ari byiza ko mu gushira mu ngiro kubwumviriza ntibihagije byonyene ahubwo gushira mu ngiro ibyo baba yagiye ubu uri muto uri mukuru byose bifise akamaro iyo bishize mu ngiro icyo ndakwisabira ni kimwe gusa busangize n'abandi nabo nyine baburonke byo bari byiza cyane Imana ikomeze hezagire imirimo y'amaboko yanyu inahezagire n'ibyiyumviro byanyu intambwe muri kuno munsi ejo muzoye mwayivuye ko mwagiye ku yindi ndabakunda cyane murakoze.